Yo, what's up? What's up? It's your boy Fizzle Baby, the Bantu boy, the most, the better than them. Mtamenyegwa. Yo, you're watching what? You're watching Magic TV online. Usisahau subscribe, usisahau pia kucomment na kulike kama kawa kama dawa, au sio? Mwaka 2020 hatutaki makasiriko. Better than them. kubegwa n'agafaranga karakenegwa n'agafaranga karakenegwa muga rero hari umuntu ushobora gusanga yambaye ibintu by'amahera makeya sana kubera afite taye ya B ugasanga arabereye gusumba umuntu yambariye amahera menshi birava muga kakano cyebaza rero wa muntu yambaye fresh yaberewe kandi ku mafaranga make cyebaza ajya amafaranga yo nawe yarunka umva abakazi sana bari nk'uwa mbere basi Hello guys, mumeze gute? Mumeze neza nkuko twabimenyereye. Iyi ni Magic TV igarutse ku bwanyu kandi so emission yindi nkuko twababwiye ko tuzatura bakora nyinshi zitandukanye. Donc iyi ni fashion yacu rero ukwiteguye tuzoza tugendera abakora impuzu, abazidandaza, batazikora badandaza zikoze bien sûr. So uyu munsi rero nko mubibona twagendeye muri village market, ni umwe adandaza impuzu zikoze, no kuvuga isanzwe yambika abastar batandukanye. Reka rero tuvuyage nabo twasanga twumvirize ubumenyi bafise mu vyerekeye kwambika abantu bien sûr ko nivyo dukeneye. So reka twinjire twumvirize tuyage murabibona namwe guys, nkuko mubibona turi kumwe n'umwe asanzwe akorera aha hantu. Reka twumvirize tuyage twumvirize ubumenyi na cancana afise ku vyerekeye kwambika abantu. Bameze gute? Ni boko turashima. Je banyita Minosha nabakwita gute? Cyane to Wizi. Wizi, ukoze aka kazi imyaka ingahe ko kwambika abantu? Imyaka 10. Yego. Ni myinshi urumva ufite experience. Yego kabisa. None ga Wizi, ni yihe secret y'ukubego? Secret yo kubego. Bivana kwanza nitayi yawe ukamenya ikintu gishobora kukubera. Je kubera nk'ubu haje nk'umukiriya ushobora kumuraba nkamwera hasi nkacamenya ikintu ushobora kumuha kimubera kubera nsanzwe ndabimenyereye. Wizi, nibiki kenshi bikunda gushika ugasanga umuntu arambaye ikintu c'amahera mugo ugasanga ntaberewe? Ni kihe kintu usanga kenshi kiba cabaye kuri uwo muntu? Gusa nk'umuntu usanga nk'umuntu amucagurira ibintu byo kwambara, hari gusanga ya atabanza kuraba ngene umuntu ngene abameze, kandi umuntu kugira umuhe impuzu banza kuraba kwanza ngene ahagaze physique yiwe itayiziwe kugira umenye style ushobora kumuha. Tukiri ngaho kuri physique, nibiki kenshi bikunda kubera abantu bavyibushe? Ibintu bikunda kubera abantu bavyibushe ari nk'amakanzu nk'aba mama cyangwa dada na amayivaze muvyibushe ivazira mubera muga naci yambara ngo amahotaro yimanike ko bashobora kwimanika gusanga waguye ifo wambare ukamenya genda byibushe ushobora kwambara ikirato kimeze uko kugira simavengwa ibinyene ibintu nk'ivyo. Hama ku muhungu naho muhungu avyibushe umubigi nyene avyibushe acambara nk'ipantaro, arabahungu barakunda amapantaro ari mu masleche aya maskin, hama hejuru akacambara nk't-shirt nini cyangwa ishati nini kugira aberekwe. Mbega nk'umuntu yonze nawe ku mukobwa wo muhanuriki yo kwambara gute nk'umukobwa yonze nawe? Umukobwa nawe yonze
abakobwa kenshi barakunda kwambara utuntu turi ku masimizire n'amahotaro ivyo je mbona bibabera nyene cyangwa akambara nkuko nyene we wambaye none wambaye fresh baya gaskini n'agasimpo nyene uraberewe kandi vraiment asante sana none gawizi hari ibindi bintu kenshi usanga bikunda gushika kazo n'umuntu yambaye nk'igikulo ugasanga kirapika sana iki usanga ari kubisanzwe ama couleur y'abantu b'inzobe n'abirabura ni nk'aya macouleur wowe uvuga ati aya macouleur akunze kubera abantu b'inzobe umuntu w'inzobe ikintu kimubera cyambere hari ikintu t-shirt ya noir t-shirt ya noir ku muntu w'inzobe iramubera hariyo na white ku muntu w'inzobe iramubera hamindi kule ikunda kubera umuntu yirabura hariyo rouge bordeaux irakunda kubera umuntu yirabura rouge bordeaux iramubera na jaune iramubera mbwa jaune bivana n'umuntu akunda ikintu gipika mbwa umuntu wa noir ukunda kugira ubone kinyene ahantu hose uburi jaune ni fresh na rouge bordeaux hariyo na bleu ni sawa bleu ni bien tugiye ku bintu by'ibirato naho ibirato ari ushaka gusanga umuntu ugasanga yambaye impuzu ya bien ikirato probleme ni giki wo tubwiyagira kuvyerekeye ibirato ibikada umuntu kugira abegwe apendetse sana wo nk'umuhungu ikintu cyambere utangura kugura ikirato naho jya usuri kubaka inzu utangura kubaka fondation rero umuntu kugira abegwe atangura kuri fondation y'umuntu ni hasi kwambara ishuzi nyene ya bien n'abambaye style iri simple mu kwambara ikirato cya bien umva ko urumengo uri mwijuru nyene basi nk'ubu hari nk'umuntu usora basi nk'imodoka igira fresher hariho ipine na jante imodoka usanga ifite swaga yine isa neza rero n'abahungu ikintu bababwira bazoratangura kwanza ku birato bambaye ikirato cya bien n'abambara ibintu biri simple urabona kuberewe kandi urumva kuri fresh nyene n'umuntu akubonye akavuga ajya mu nvuma araberewe mbega wizi kubegwa nivyo tuko turayaga mbega kubegwa nakaye kamaro ko kubegwa akamaro ko kubegwa mu buzima ndabona nuko uzokwifata nabi si byiza kandi kwifata nabi so ngo urakenye cyangwa urashobora no kuba ufite impuzi imwe ukayimisa ukayanikira ugasura ukayambara urumva biravana akamaro ko kubegwa kugira umuntu wese abone ko wifata bien aho uciye yajya umuntu yifata neza kwe mugana hakenye arifata bien niko kamaro ko kubegwa wari tubwiye kuvyerekeye ibirato ngo kubahungu ikintu gihagaze cyane kubegwa kubahungu muravyumva abahungu ni kubegwa muhere ku kirato dushaka kubakobwa nawe nagaki gasokero tubwira ku mukobwa gira bego abakobwa biravarana n'ibya bindi turiko turagaruka bivana n'itaye y'umuntu ushaka kubona nk'umudada nyene yambara agaskini nyene ka byiza skin zigezweho naka t-shirt nyene usanga yambara nk'agashuzi nyene agashuzi ka biya ruburato usanga uri passport nyene ushobora kwambara ku bintu byinshi kuma jipa ma jeans amakabutura urumva tujya turato tuyabari passport ukaca kutakona agapira umudada waberewe biga ari abantu kenshi usanga atazi kujanisha ugasanga nkuko wewe wambaye ishati jeans wavuze ati birajanye nibiki babwira kenshi bikunda gushika ku bahungu nibiki babwira nka sokero babwira kuvyerekeye kujanisha kamera ati jeans ijanye nibi canke tissu ijanye nibi ukada ikintu babarira biravana n'umuntu ngende ibi nabakunda hari umuntu atashobora kuva mu nzu atajanisha cyafuma basirwa mu nzu shaka cava mu nzu ko nyene vuga no musaka gukaza nyene kuvuga kanigiye yasi kubona no munsi ntajanishije ashobora kugiyoga nambara byo mbona byose amajeni igire hari undi muntu imisi yose ariko yambarire yimi bitajaye muga gusabira mubereye hari undi atavuye mu nzu atajanishije atava mu nzu cyaka cyahitana ikintu cyacu cyose akacayigira mbega nk'umukiriya yaba ariko aradukurikirana sibyo bana ijya shati imanitse hajya ijya shati nk'umukiriya aje ati wizije iyi shati nayikunze mbe ni y'abahungu ni y'abahungu ijya shati nayikunze wowe ati ndonderera ikintu bijanye uwo muhanura kujanisha niki hajyanye ikintu ushobora kumuha akambara kabego arotisi itisi urazibona itisi kwizo shati birajanye izindi pantaro bijanye n'amapantaro n'amakoto ipantaro n'amakoto birajanye n'izo shati hariho n'ama jeans ari mu stretch birajanye na zirya shati
urumva biravana rero na wewe n'amapantaro bukunda muganga ziya jeans zifite umubiri ukomeye ziya nibijanye nk'ipantaro yayo yumve niko hariyo bipate hari ipantaro usanga bijeba ijyanye ni passport ushaka ipantaro ya pate birajyanye ushaka ipantaro ya skin birajyanye bivana na wewe n'ibyo ukunda wizi hari abantu benshi usanga kuri bo bavuga ngo kuberwa ngo ni ku bantu bafite amahera menshi wo babwira iki nkaho kuberwa bwavuma kuberwa n'agafaranga karakenerwa n'agafaranga karakenerwa muga rero hari umuntu ushobora gusanga yambaye ibintu by'amahera makeya sana kubera ko afite itaye ya bien ugasanga araberewe gusumba umuntu yambariye amahera menshi birava muga kakano cyebaza rero wa muntu yambaye fresh yaberewe kandi ku mafaranga make cyebaza ajya amafaranga yo bana yarunga umva bakazi sana bari wa mbere basi wizi nk'umudandaza bimazemo imyaka 10 ndabizi hari byinshi wamubona hari ibintu kunze gushika kenshi kuri twebwe abakobwa ugasanga araje kugura impuzu mugabo muri we nta confiance afise ugasanga azezanye n'abagenzi kenshi bigenda gute ahonye ikintu cya mbere ubu kwanza utiyemera ariko birakunda gushika turababona kandi barahari kwaje nk'abakiriya je mfise benshi bakunda kuyizana kubera baranyemera nenda barabira bya fresh ushobora gusanga nk'umuntu kora atagwa bazi impuzu n'abazizi ziramucanga nivyo rero bivana n'umuntu umva wewe muri wewe nuba wiyemera ko ushobora kugenda nko mu soko ukacagura ikanzu ya bien hama ukarengana ahantu abantu bakabwira ko uberewe ivyo y'ahantu kenshi bikunda gushika nk'ubu urashobora kuba uzana n'umugenzi wawe muje kugura ikanzu umugenzi wawe akakubwira iyo kanzu irakubiye kandi nimbi hama akaca kugikorosa akacaza kuyigura ivyo bihora bishika ku badada bihora bishika amajaruzi ibintu byini nk'ivyo vyatade cyo tuma rero je abakiriya banje bose barabaza n'abadada bazanana barizanana kubera bazi ko ndabacaguza ibintu vya bien kandi je nk'ubushitse muhira wakambwira ikanzu ntiwayishimye ndaguhindurira kumuhindura ni gutumva abari nk'umuntu yayiponze muga je ndayimaye kubera ari nziza cyana muhindura amakaca yigiye urumva vyumvikana ko utari mba badandaza babashaka amahera wewe ubudura amatayi kuraba umuntu ati wewe iyi ni sawa bizogenda biraba kwa ikintu kada jumukiri wanje ni nk'umukwe ndamufata neza nkamugabo nkamubwira iyi ni sawa cyangwa nafise ikanzi mubera nkamubwira uzogaruke nkamubwira commande none wizireka rero kuri iyo mvu reka turabe umuntu umwe umwambiki hama abakunzi ba magic mu muhamanota muri commentaire nivyo dukeneye twumve ko ivyo yatubwiye byose atatubeshe sivyo na blame ko yashana ndabishoje naba muri 20 cyase nka ndabambika so bivana amasire umuntu abakeneye amugumane natwe guys muramubona murana kwa mutipe agezweho murabibona neza ko murana ibintu yambaye urabona yuko ikindi naco sinzi ko mwabibonye ntiyigoye yaje azana tayi yiwe bya baramutorera sinzi ko mubibona mubona gute commentaire dukeneye amanota sur 10 muhande uyu mutipe yamutoye wizi mwamubonye merci sana wakoze urakoze cyane okay wizi turabonye ingene wamwambitse hajya ni giki nyamukuru wavyatireka ntori t-shirt reka ntori iki ni giki kintu cyambere donc wiyumvire ko tezijya mpuzu cyo nazimvire ko abanje kuraba kwanza ningenda ameze kora umuravye tumenye ibintu akunda na cyane yego wizireka rero tugushimiye merci nkuko mwabibonye twari muri magaze ifite ibintu byinshi cyane n'abakobwa mwabibonye hariho amakanzu nuko tutaronse umukobwa hafi hamajewe ni byari bindi murabibona sinaye kwambara nawe murabibona so
ikintu nyamukuru ni iki mwabibonye ko hariho abatipe badandaza basanzwe bafise ubumenyi so ifu ko muza murigira confiance kandi mukabagira confiance nabo nyene so turabashimiye cyane ko namwe dukurikiranye ico murakizi yuko tubakunda cyo tuma tuzogerageza vyose mukunda tubirondere so ni Magic TV murandanye mukora subscribe mukore like ama mukore commentaire ikibanza ya Village Market F10 thank you very much.